Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye guha icubahiro Imana Data kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo dusubire kuganira ku majambo y'Imana. Yesu nashimwe. Reka dusenge. Mana Data, turagushimiye cyane uyu mwanya mwiza usuye kuduha. Turi imbere yawe, turagusabye ngo usubire uzubane natwe mwami Yesu, utwigishe, utubwire ico ugomba ko tumenya. Turasabye muhemu wawe yera mu izina rya Yesu Kristo ahishura ibyawe, udushoboze ico twanse ni Satani n'abadayimoni mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Ibikorwa byose bya Satani bisubire kuzimu mu izina rya Yesu. Mwami Imana, reka ijambo ryawe risobanuke neza nk'uko wabishatse, kandi umuntu wese aza kunyumva umuhezagire, umugirire neza, umusobanurire ibyo ushaka ko amenya uzoba ukoze. Kandi mwami Yesu, ijambo ryawe ribe riduhindura, riduhingure, ritumereshe nk'uko ushaka mwami Yesu. Urakoze, utugire neza, uzoba ukoze, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Bene data, Imana irakoze kubona tugihumeka wewe nanje. Igituma uri kurankurikira ni uko uriho, kandi nanje igituma ndiko ndavuga ni uko ndiho. Ibyo byose tubikesha Imana Data, si ku bwacu, yaba ari ku bwacu ntibyakunda, ariko ni ku bw'Imana, natwe turayishimiye. Uyu munsi rero ngomba kuganira namwe mu majambo Paulo yaganirije ab'ishengero ry'i Tesalonike. Paulo yari yarabigishije, yarababyaje ubutumwa, yababwiye, yarabigishije, baramenye. Hanyuma iki gihe rero naco yabandikira, ntiyari hafi yabo, yari mu irinde rikomeye cyane. Hanyuma mugabo agira umutima wo kugomba kumenya ati mbega baba Kristo twabwira ijambo ry'Imana bameze gute, bagenza gute. Hanyuma rero ngo acatuma Timoteyo, aramubwira ati genda uturabire ingene bimeze. Rero Timoteyo amaze kugaruka aca bazanira inkuru, ababwira uko yabonye ko ishengero rimeze. Niho hariya ku murongo wa 3 Abitesalonike ba mbere igice ca 3 hariya ku murongo wa 2 canke duhere ku wa 1 ngo nuko tutagishoboye kwihangana dushima gusigara twenyene muri Atenayi. Ngo bari basigaye muri Atenayi rero, ngo dutuma Timoteyo mwene data umukozi w'Imana agabura ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo abakomeze abaremeshe ku by'ukwizera kwanyu. Raba urukundo rw'umuvyeyi. Paulo naho atari hafi yabo yarabatumye ko ati genda murabe ingene bameze. Atuma Timoteyo ati ubakomeze, ubaremeshe. Haleluya, ubaremeshe mu kwizera. Hanyuma rero Timoteyo agarutse aca bazanira inkuru ingene yabonye bameze. Barabishima cyane kuko raporo yabazaniye ku murongo wa 6 ngo ariko ubu Timoteyo yarashitse avuye iwanyu, atuzaniye inkuru nziza y'ukwizera kwanyu n'urukundo rwanyu, kandi yuko mutwibuka neza iminsi yose, mudukumbura, mugomba kubonana natwe nk'uko natwe tubakumbura. Haleluya, urukundo rw'abana b'Imana. Ngo Timoteyo yasanze aba bantu bagishikamye mu kwizera, ngo kandi bakibafitiye urukundo. Ncangira ko mbaza mwene data, wewe uriya muntu yakubwije ubutumwa, yakubyaje ubutumwa, mbega uramwibuka, mbega uramusengera. Ni vyiza yuko umwana agira urukundo rw'abavyeyi, ukabyibuka, ukamusengera, ukamutelefona bishobotse, ariko ukerekana urukundo mufitiye nk'uko nabo badusengera. Abakozi b'Imana badusengera, abavyeyi bacu badusengera, iyo bibutse baradusengera. Imana nishimwe. Naha Paulo rero aranezerwa yumvise yuko ab'Itesalonike bamusengera. Haleluya, caranezerwa.
rero aca aravuga ati dusenga cyane iminsi yose kugira ngo bikunde dusubire kubonana. Ku murongo w'icumi ngo dusenga cyane ijoro n'umurango kugira ngo twibonanire namwe imbona nkubone, ngo tunonosore ibyasigaye ku kwizera kwanyu. Pawulo yaramenye ati naho twabigishije hariho ibyo twababwiye, hariho n'ibindi tugikeneye kongera kubabarira kugira ngo babimenye. Imana ishimwe. Ati hariho turakeneye kunonosora, hariho ibyo dukeneye kunonosora ku kwizera kwanyu. Yesu nashimwe. Mwene data uri kurankurikira, ni kenshi wumvise ubutumwa bwiza mu isengero urabwumva, ku ma internet urabwumva. Imana ishimwe. Ariko nanje uyu munsi hari ijambo ndakuzaniye, Mpwemu Yera agomba kongera kunonosora, canke kongera kukongera ko kuri vya bindi wari waramenye, n'ubu naho yongere iguconge canke yongere ikugorore na hahandi naho. Nuko rero nasenze Imana ngo Mpwemu Yera aze kugira ico agukorera, kandi nanje uko niko nama nsenga ngo ijambo ry'Imana rimpindure. Niba ijambo ry'Imana ritogira ico rimpindura, ntaco njye barikimariye. Ariko nama nifuza kumenya ikintu cose co mpindura kikongera kikangorora. Yesu nahabwa icubahiro. Ntitube nk'abandi bavuga ngo aya ngo naravyumvise ngo nta kintu. Hariho abantu mu kwizera kwabo bamaze gushika ahantu bavuga bati jewe se ahasimba ko nuku nyene, donc nta kindi ivyo nakiya naravyakiriye. Ariko ni inzira yuko Mpwemu twahawe ari utuvana mu bwiza tujana mu bundi, kuko Yesu Kristo ataraza tukimurindiriye. Hariho n'ibindi vyinshi Mpwemu Yera agenda aratwigisha, kandi turi mu ishure ry'Imana. Uyu munsi uri kuri iyo nivo, ejo uzoba ugeze ngaha, ejo uzoba ugeze hariya handi. Yesu nahabwa icubahiro. Turi mu rugendo rero, kandi turi mu ishure. Iyi si turimwo ni ishure. Wifuze kwiga, wifuze kumenya, wifuze kugira ibyo wunguka. Muririmbyi yararirimbye aravuga ati nunguke ibya Yesu. Haleluya. Ngo nunguke. No mu isi abantu barunguka, ugacuruza ukunguka. No mu buzi hari ahantu ugera bakaguhembaya, hanyuma hageze ikindi gihe bakakuduza. Yesu nashimwe. No mu bya Mpwemu turifuza kunguka. Haleluya. Ntitwame turi hahandi nyene. Ibyo nabyo vyohava bicika tugacika impfunya, kandi bikababaza umwami wacu Yesu. Rero Pawulo aca bamubariye ingene bameze, kandi avuga ati nifuza kuza tukabonana imbona nkubone. Ariko abonye ko bidashobotse ko babonana, niho yaciye yongera kwandika irindi kete. Aca rero arababwira ico yagomba kongera kunonosora. Nico nagomba turabaha mu Bikorinto ba mbere, mu Batesalonike ba mbere igice ca 4 n'amajambo dusanga ngaho. Ku murongo wa mbere havuga ngo nuko bene data ibisigaye rero turabinginga tubahanura mu mwami Yesu, nk'uko mwatwize ko ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana, niko mugenda. Rero ngo murushirizeho cane kugenza mucyo. Mwaratwize ko, mwaratubonye. Haleluya. Kandi n'ubu niko mugenda. Rero murushirizeho. Imana ishimwe. Barabatera intege ati murushirizeho, mubandanye, ntimwihenze, mubandanye. Hanyuma aca aravuga ati ku murongo wa 2, murazi ibyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ibyo ari byo. Aha ni nkaho yaragombye gusubira kubibutsa ati murabizi ibyo umwami Yesu yatugenye kubabwira ibyo ari byo. Kuko buriya ntiyo kubarira ati bandanya, ati mugire umwete mubandanize muri bya bindi twababarira, hamwe asanze baravyibagiye na. Aca rero niho haciye asubira kubabwira ati murabizi neza ibyo Imana yatubwiye kubabwira ibyo ari byo.
ku murongo wa 3 ngo icyo Imana igomba, icyo Imana igomba mwene data uri kurankurikira, ni ukwezwa kwacu, ni ukwezwa kwanje, ni ukwezwa kwawe. Haleluya. Icyo Imana igomba ni ukwezwa kwanyu. Ikindi kintu Imana igomba, Imana ishaka mwirinde ubushakanyi. Nayo majambo yababariye ku murongo wa 3, Abitesalonike ba mbere 4 ku murongo wa 3, ati icyo Imana igomba ni ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushurashuzi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuwubaha. Umuntu wese amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuwubaha. Atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu byifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana babigira, ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge uwundi mwene data kuri ibyo, kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ibyo byose. Imana idufashe. Ku murongo w'7, kuko Imana itaduhamagariye guhumana ariko yaduhamagariye kwezwa, nico gituma ubyanka aba yanse umuntu, ariko koko nico gituma ubyanse ataba yanse umuntu ariko aba yanse Imana, kandi ariyo ibaha mpwemu wayo. Imana idufashe. Ariko ibyo gukundana bene data ntiturinda kubibandikira, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana. Yesu nahabwa icubahiro. Paulo yarababwiye, ababwiye ati ibyo gukundana hagati yanyu nk'abana b'Imana ntiturinda kubibandikira kubera yuko musanzwe mubikora. Ariko icyo dufitiye ubwoba nicerekeye imibiri yanyu, nicerekeye ukwezwa kwanyu. Aha hantu mukwiye kongera kuhavyura, mukwiye kongera kuhabera amaso. Nabonye ijambo ryantangaje ku murongo wa 4, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuwubaha. Wowe kwibaza uti none ni gute umuntu aganziriza umubiri wiwe mu kwezwa? Ni gute? Cyane cyane mu kwezwa tumenya neza yuko mu kwezwa ari gukora uko Imana ishaka. Ntitwezwa n'ikindi, twezwa no kugenda nk'uko Imana ishaka. Twezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritweza. Bonye ugenda uko Bibiliya uko ijambo ry'Imana ritavuga, umenye neza ko uriko uragenda nabi. Hama rero uyu murongo batubwiye kandi ngo tugendere mu kubaha imibiri yacu. Kuyubaha, twoyubaha ngo iki? Imana idufashe. Uko twubaha imibiri yacu, icambere cyo turazi neza ko imibiri yacu ari insengero ya Mpwemu Yera. Rero niba ari insengero ya Mpwemu Yera, Mpwemu aba muri twebwe. Rero niba aba muri twebwe, turi inzu y'Imana. Turi inzu y'Imana. Haleluya. Inzu y'Imana uyisharize, inzu y'Imana uyifate neza, inzu y'Imana ntibe ikirimbukiro ry'abadayimoni. Inzu y'Imana ni ikintu dukwiye kubera maso cyane. Paulo yarinze abisubiramwo, nuko yarazi neza yuko bishobora gushika ugasanga umuntu ariko aronona ingoro y'Imana. Ushobora kuyononesha mu byujya, mu kaboregwe, ushaka kuyononesha mu busambanyi, ugasanga ushaka kuyononesha ibintu byinshi cyane. Ushaka kononesha umubiri wawe, ugasanga ushaka kuwononesha mu kusiga, mu kushaka ya matatuwering, uko ushaka gukora kose ubwamba atawukugiriye, urashobora kuwonona.
ariko umenye ngo iyi ni inzu y'Imana. Inzu y'Imana rero tuyifate neza, Imana ishimwe, tuyifate neza, tuyubahe. Narimviriye muri iyi minsi iri jambo yababwiye ati mwirinde ubushurashuzi. Ndavuga nti okay, ibi abakristo b'uyu munsi ntibituraba, kuko abakristo bihanye neza, barazi neza yuko icyaha cy'ubusambanyi ari kibi, kandi niba barihanye by'ukuri barahuye na Yesu, uwo muntu wese yahuye na Yesu ibyo bintu yarabihevye. Imana ishimwe. Ariko Satani mubi, hariho ibindi bintu gutuma ukora ugasanga uracari mu busambanyi kandi atavyuzi. Reka ndababwire, ushobora kuba uyu munsi bikuraba naho waruzi ko bitakuraba, ariko Yesu nashimwe, kuko niba byumva ushobora guhinduka. Hariho abantu bakwege erega ubusambanyi d'abord. Umusambanyi umuntu ashaka gusambana wenyene, oya, asambana n'abandi. Ushobora kugenda ugasambana n'abandi, canke naho ushobora kuba utagiye gusambana n'abandi ariko ugatera abandi bantu gusambana mu mitima yabo, ukabibatera kandi ataco wabagize. Niwagembara ubusa ugaca imbere y'abantu ukagenda wambaye ubusa, bizotuma abantu nibashika muhiri wabo baca bakora ibyaha bibi, kuko aya maso arabakwegera imaje akaza kuyibasubizamwo bamaze gushika iyo baja. Ivyo nta n'ubundi yabikoze, wewe ntaho abari ubizi ko, ariko kubera yuko wamwambariye nabi ugasha usanga byamuteye ibindi bibazo. None woho ntuza kuba uri muri abo babikoze. Twiyubare bene data, twiyubare cane. Ibikumbure ushaka ko atavyo waruzi. Ushaka kuba wambaye impuzu igenda ikubanye cane na ikagoma ikaba ndende. Narabonye abantu tuzi kwambara impuzu ndende, narababonye. Ariko ugasanga yambaye impuzu irabanye ku mubiri, urana nk'umuntu. Ibyo byose bigatuma naho woshaka ukagoma ukambura. None niba ushoboye ku expose kuko Imana yakugize, wambariye iki? Ntabwo wambaye. Imana idufashe rero tumenye neza yuko niba hariho umuntu yoja mu vyumviro bibi abitewe nuko ari we wabigenjeje gutyo, Imana ntiruzoriha kubiguhanira. Naco gituma ndiko ndakubwira ngo mwene data, reka tuje imbere y'Imana dusenge, kujya wirinze ubusambanyi, wirinde no kwambara nabi. Hari abantu bambara nabi, ukambara impuzu ngufi, hagera ahantu ukagera kwicara ugatagura kuyikwega, ukwega. Ivyo narabibayemwo ndabizi. Ugihagaze umva umenga ni sawa, ni style nziza, ni sawa, ariko wagera uricara ugatangura gukunja amaguru gutya bitagushoboka. Umwanya wose hariho abandi amaboko ugajugira amaboko gutya kugira ngo agufuke ku maguru. None ubwo kwambara yifutse neza ukareka guhangayika kuko kose ibyo biki. Umwama dufashe. Utu tuntu n'utuntu womega ni dutonya, ariko n'utuntu twigisha kandi dukenewe cyane. Cyangwa ugasanga umuntu aragenda, ukagenda wambaye impuzu itagira amaboko, nk'iyi mpuzu umuntu nambaye, ukagenda wambaye impuzu itagira amaboko, ukagenda kandi ukumva nyine uraberewe, ukumva na mahoro. Mugabo ba bantu bakubona canke nawe ugaca usanga umuntu ariho n'abakozi b'Imana bandi usanga nyene yambaye impuzu y'amaboko aciriye nkaha nyene, hanyuma rero ukazona ariko arasengera abantu mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Iyumvire. Imana idufashe beneda, tumenye neza yuko twahamagawe kubahiriza n'imibiri yacu tuyubahirize. Yaba yavuga yari kuvuga ati kubera iki wandetse nkagenda ndi gusa, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo tumenye kuganza, kubaha imibiri yacu tuyubahe nayo nyene. Imana ishimwe. Hanyuma si ibyo gusa, nabonye abandi bantu ushaka kugenda tukaza nka tuvuge
mu isengero ukavuga ubutumwa bwiza ukagenda wambaye neza sawa, ariko wava mu rusengero ugiye hahandi wawe Mana yera ugasanga umuntu ari kuri plage agiye yambaye ibutura, ari umuntu w'umugore amatako yose hejuru. Ibyo byose bene data, iyo ni ntahe yitwa ngo iki? Erega iyi Mana dukorera ntituyikorera turi mu rusengero gusa, ariko tuyikorera turi no hanze naho. Kuko nanone niyo ntovuga imyambaro yanje ikwiye kuvuga. Pawulo yavuze ngo iki? Pawulo yavuze ati mwaranyize ko mwarambonye ingendo zanje, ati mukurikira ibyo mwambonanye. Natwe bene data bakunzi b'umwami Yesu, nibura umuntu w'Imana koko menya ko ukwiye kubicete gisomeka kubo hanze. Abantu nibakubona bamenye bati aha abantu b'Imana bamera gutya, abantu b'Imana bamera gutya. None yumvire niba mu rusengero wari wambaye neza, hanyuma rero ukagenda gusambanira kuri plage, ukagenda kuri plage wambaye gusa ngo ni kibanza c'abantu bambara gutyo. None nawewe uri umuntu w'Imana, nawe ukwiye kugenda uri gusa kugira ngo abadayimoni baze kugukiribanga hariya. Imana dutabare. Uko turi abantu b'Imana, turi abantu b'Imana turi mu rusengero, turi abantu b'Imana turi hanze y'urusengero, turi abantu b'Imana turi muhiri wacu aho tubaye. Imana dufashe. Si ibyo gusa, hariho n'ibindi usanga abantu batiyubara ko cane. Umuntu agasanga ntavyubara ko cane, nkaho umenga agakiza ni mu bikorwa vy'Imana gusa. Ushobora kuba uri uradandaza, uri hanze, uri kuracuruza itomati zawe, uri kurakora ibikorwa twa misi yose, nahajya naho ugasanga umuntu w'umugore yambaye akadekorte canke ugasanga nta n'isutiye yambaye ngo harashushe. Mana yanje, ari hanze abadandaza canke abasuma bariko bamuca iruhande baza basuma bagenda. Wa muntu w'Imana we, none vyakunaniye kwambara neza? Irega aho turi vyete bisomeka, twaba turi mu nzu canke turi hanze, uburiwe abantu bazomubona mu bimereho yawe ya misi yose. Imana dutabare rero. Nyabonye abantu sindabizi ko ari kubera yuko mu masengero batabitwigisha cane, ariko dufise muhemu yera. Uwo muhemu yera niwe akwigisha uko ukwiye kumera, akwigisha uko ukwiye kumera uri wenyene muhira, akwigisha uko ukwiye kumera uri mu bandi, akwigisha uko ukwiye kumera uri ahantu hose. Nuko cane cane tumenye ngo uyu mubiri wacu ntabwo ari uwacu, ni ingoro ya muhemu yera. Rero umwami Imana adufashe kubika neza iki kibitsanyo twahawe. Nariko ndavuga kubyerekeye iby'ubusambanyi, ndizera neza yuko mu bantu b'Imana bamaze kubivamo. Numvise inkuru yambabaje muri iyi minsi, numva umuntu ngo yakundanye n'uwundi yari umukobwa n'umuhungu bakundana bakiri abana, hanyuma rero namba ari bahati mbaya sinzi ko no bivuga canke kugihamana kibi ntibarongorana. Umwe agenda kurongorwa, umukobwa arongorwa n'uwundi mugabo, hanyuma uwo muhungu nawe arongora uwundi mugore. Ariko ingorane yagiye kuhaba, wa mukobwa umugabo we barongoranye canke wa mugore yarongoye wa mugabo yarongoye uwundi mugore, ntabwo bagize amahirwe yo gukunda abo barongoye. Baca baguma bakunda nabo nyene kandi batarongoranye. Urumva ico cyago, bakaguma bakundanye kandi batarongoranye. Iryo bararingana gutyo bene data riba mu bantu b'Imana, kandi abo bantu bari abantu b'Imana, nizi saha n'abantu b'Imana. Ariko ngo nuko ivyo vyago bagize, urumva ivyo vyago kweri, ukaba udakunda uwo mwarongoranye kandi mwarongoranye, ariko ntumugirire urukundo, ariko ukaza kugirira urukundo wa wundi mwakuranye, kandi nawe mutari murongorane. Ivyo vyitwa ngo iki? Tube maso, tugabe Satani mubi ntaca tokora kugira ngo asambure ingoro y'Imana. Rero ico baciza umuntu wese yihane. Niba wararongoye umugore wawe, mukunde. Niba waragiye kuri uwo mugabo, mukunde. Mukunde, kuko
woza gukunda uwundi gute utarongoye? Rero narumvise iyo nkuru, numvise imbabaje cyane, kandi numvise umenga ni ibintu numva biri bizarre ukuntu, ariko namenye ngo ni amayeri ya satani mubi, akakwangisha uwo mwarongoranye, akagukundisha uwundi. None uyo wundi ntiwe waramugendako? Niba wumva ari we wakunda, pourquoi ne pas ko atari we mwarongoranye? Ariko Imana ntiyabishimye. Rero bene data, tugaruke mu nzira y'Imana, tugende neza nk'uko bikwiriye abana b'Imana, tugire ingeso nziza z'abakijijwe. Haleluya! Ibyo abapagani bagira byose babikora mu kubera ko bataramenya Yesu, kubera batarakirwa n'umuco. Ariko wewe wamaze kwakirwa n'umuco, endagenda neza nk'uko Imana ishaka. Dusubire rero muri rya jambo ry'Imana. Abitesalonike ba mbere igice ca 4 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko bene data bisige turabinginga turabahanura mu mwami wacu, nk'uko mwatwize ko ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana, murushirize cane kugenza mutyo. Ngo ko mwatwize ko, Pawulo aravuga ati mwaranyize ko ingene mukwiye kugenda mu nzira y'Imana. Nanje bene data bakunzi, ndababwiye mumenye neza, mukurikira bagenda neza mu nzira y'Imana. Ntimukurikira abantu bagenda berekana ubwambure bwabo hanze. Ntimukurikira abantu bagenda bashurashura kandi ari abantu b'Imana. Ntimukurikira abo bantu bagenda ukutirinda, ariko mugende mukurikirane ba bantu b'Imana bagenda neza. Imana ishimwe. Mu mvugo zawe ubakarororoka bakumva. Ingeso zawe zishingira intahe Kristo, kandi urushirizeho iminsi yose gukunda Imana. Haleluya! Umwami Imana adufashe ngo murushirizeho kugenza mutyo, mu kugenda neza nk'uko mwambonanye. Uwo ni Pawulo yabivuga ngo muranzi neza icyo umwami wacu agomba, ngo Imana ishaka ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushakanyi. Nanje bene data mvuze ngo mugendane ukwera, mufise imitima itari mu ijwi ribagiriza ikibi, ijwi ry'icaha, kandi mugendane ukwera kwezwa. Haleluya! Mugendane ukwezwa, murushirizeho gukunda Imana. Umwami Yesu abahezagire. Mwirinde ubushakanyi, mwirinde ubusambanyi. Ushaka ko warihanye kuryamana n'abandi bagabo, ariko wirinde no kuba igitsitaza kuri abo, no kubatera kuja mu busambanyi ari wabibateye kubwe imyambaro yawe wambaye. Imana data rero iduhezagire twese. Naye majambo nagomba kuganira namwe abayumvise, Imana ibahe umugisha. Amen. Gitandara cacu Yesu, turagushimiye kubwira ijambo. Ndagushimiye muhemu yera ushoboje kuvuga nk'uko ushaka, nuko hezagira muntu wese yaryumvise, kandi rigire ico rimuhinduriye ku bugingo bwiwe, rigera aho bimushikanye mu kwezwa no mu gutunganira Imana. Urakoze kubikoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Telefone zanje ni za zindi, ni +46 768 0065 46, kandi ishene tuvugira ko ni shene Habonayo. Imana data ibahe umugisha. Amen.